oya reka tubivuge cyacu cy'Uburundi nimba dushaka kucyubaka tuvuge amahano yose yabaye. Rero nashaka mbanze shimira uhoraho we yashize imbere yanyu yashize imbere y'ibikomangoma nkamwe ku muntu mutoyi nkaje murumva akamaro kabyo. Imana ishimwe cyane. Amen. Ikindi nacyo ni cyuko nashaka nzanye indamutso urumva je ko gusigaye ndagura imigambi yaje mu Burundi. Nzanye indamutso yanjye n'icyubahiro mukuru w'igihugu. Ndamaze kugira amahirwe atari make yo kuganira nawe. Ni umuntu by'ukuri akunda aba diaspora aho uri hose wumve yuko Sebarundi atari Sebarundi w'abari mu Burundi gusa ari Sebarundi batwese. Rero ikindi nacyo nagira shimire cyane vuga ko nezerewe cyane ndanibuka nyakubahwa ambasaderi Jean Dodier ku butumwa bampaye bafagikanije na timu yiwe igizwe imbere na Mr. Tangi. Mvuga ukuntu nezerewe cyane nkibyumva nararyohewe cyane kuko umugambi muzi ko CSB Village cyane. Mr. Jean Dodier ari mu bantu ba mbere nagiye kuganirira uwo mugambi. Uwo ari we wese abibona yibaza ko Sara Vremijambo yantekereye yarayimbwiye ati ni ibintu byiza kandi uzobishika. So thank you very much, Miss. You are very kind. Rero nkuko nabwiye je nitwa Fablice MANIRAKIZA. Navutse mu Magume mu 1991 mu 1993 murazi byabaye. Umuryango wanje twahungiye mu Rwanda. Dungiye mu Rwanda muri Nyaruteja. Ibyo twari dufise byose biraturirwa. Hanyuma batangura kutubwira ati rero ushaka musubira iyo mwavuye kubera no mu Rwanda hashobora kuba ingorane. Birashika murazi byabaye mu Rwanda mu 1994 biba ngombwa ko dusubira guhunga tuva iyo twari twasabye ubuhungiro dusubira i Burundi aho ibyo twari dufite byose byaturiwe. Turasubira mu Burundi ubuzima buragora. From that time I've seen my parents coming from being zero to being my heroes. Icyo gihe ku by'ukuri twari yubatse niyo byari bigoye cyane kuko murazi ibihe igihugu cyacu cyariko kiracamo. Kubw'amahirwe make mfise imyaka 8 ababyeyi banje bose baca barapfa cyambipfuvyi. Rero kubera ndi n'umuhererezi mu muryango wanje byaragoranye rwose kuko nta mubyeyi nari mfise ndirira icyo gihe, nta mubyeyi nari mfise za kubwira amarushwa yanje. Byari bigoye rwose ariko by'ukuri ukuboko kw'Imana novuga ati Imana yarambereye umubyeyi. Ubuzima burabandana. Rero naragerageje kuguma ku ishuri. Imana ishimwe aba siblings banje cyangwa bashikanje baransapotinze kuguma ku ishuri kuko murabizi ko ishuri ariyo fondasiyo y'ubuzima kandi nibyo twiboneye twese kandi nabyo tuzi. Ndaguma ku ishuri mugabo ubuzima buragorana ku buryo nashitse aho mba mayihombo. Je naraciye mu buzima bugoye, narabaye muri ba bana banisagiye baba. Naraciye mu buzima bugoye na babandi novuga ati nakoze icyo bita sniffing petrol in the streets of Ngozi. I literally came from I lost my hope by this time. I couldn't see my future at all. I became an invisible person. Rero Imana ikora ibyayo. Tugarutse mu Burundi tuvuye mu nkambi, my sister mukuru wacu wewe yaciye ajya muri Tanzania mu nkambi bita Mukore. Yabanze guhungana bita Gitare ndazi ko batari bake bahazi. Hanyuma agira ukore. Rero abonye ibyo nariko ibyari byadushikiye mu Burundi
arumva ko jewe nabaye kamayibobo ndi atacipfo na rumufise antuma ko kuja kujoininga muri Tanzania. Rero avuga ati mubike Fabrice dushobora kuca turonka ubuhungiro bwo kuja hanze. So nagiye muri Tanzania nzi ko hari indege ndindiriye kugira twigiye, ariko camarayo umwaka wose. Umwaka namaze mu buzima bw'inkambi hari nko kubikuzimu. Ndazi ko abatari bake bahabaye n'ahantu there is no hope, there is no future at all. The life in a refugee camp, you literally have no way, there is no future. You wake up miserable, you don't go to work, you don't dream. Apart from that, this is where most of the people who ended up in a refugee camp, they all escaped because of the ethnicity brainwash we've had. Therefore, there was a constant conflict of people having, going against each other, poisoning. It was terrible. My life in a refugee camp was completely terrible. Kugeza aho nipfujije gusubira i Burundi, aho ubuzima nari ndimo mu Burundi naho bwari bwaraze. Ariko Imana ikora ibyayo. Igihe kimwe haragera, there was a time where the Tanzanian government wanted to get rid of all the refugees to go back where they come from. And for us, we couldn't go back to Burundi because everything we've had. But ntiyaguka mu Burundi njya mu nkambi n'amatongo ababyeyi bari baradusigiye bene wacu baciye bayarya kuko bavuze ati agiye kurira indege aragenda ntiyabazogaruka. So there wasn't a way of going back. It was only one-way ticket. Rero ico gihe the immigrations from all across the world came and interviewed the refugees pretty much to define to define what's the next step. And for us, we said, you will rather kill us here. We can't go back to Burundi. And we got accepted by a country we never knew anything about. If there was anything we knew about Australia, it was a great skinny kangaroos we used to see on a matchbox. I'm pretty sure you remember that. Yeah. And then we went through the medical process and all that. And then funny thing is that most of the refugees who didn't know, they started breaking rumors to us that we shouldn't go to Australia because white people eat black people. So it became a great fear for us that, but we had to take a risk. We had to take a risk. So here we are, coming from Africa to Australia, in a jumbo jet with a toilet in the sky. As you can imagine, it was absolutely life-changing. So we got in Australia. I'm pretty sure most of us here has a kind of a relevant story. Twaragiye muri Australia, ubuzima bwo muri Australia murazi neza ko butari bworoshe. Mugabo uko nabwiye nuko bari batanga kutubwira ngo nitwaja muri Australia abazungu bazotujya ibyo n'ibiki. Ndibuka because we went to Australia we had no word of English at all. If there were ikintu twari tuzi kuvuga yari no English. Yeah, so they would walk up to us and say, hello, no English. Yeah. I mean, and I remember, we broke up the airport, and because no one spoke Kirundi, and there was a white man holding my sister's name like this, and then walking out of the plane, I quickly told my sister that that's the man who's going to eat us. He got the name, and it was scary, but then, we took the risk, and I remember getting used to the life in Australia. It wasn't easy, because I'll tell you just a little joke. It's not a joke, but serious. I remember us going to the shopping, to do a bit of shopping, tugiye gusuma, we speak no English. Mugabo, twari twatanguye kuronka amafaranga ya financial, ya social services, rero tukaharura mu marundi, tukabona twatanguye kuba abamiliyarderi, tutaranakora. It was great. And then igihe kimwe turagenda kugira a bit of shopping.
at the Chinese, those $2, those Chinese shops. Hanyuma tubona inkoko, a chicken, and it had 99. Rero tucha tutangura kwiyumvira ati hang on a second, is this 99 cents or $99? So we was confused. And then I remember me telling my sister, how about tubahaye inoti ijana? We give them a $100 bill and see what we get in exchange. Yeah. So we give them a $100 bill and we got $99 in exchange. And guess what? We started eating 3 chickens a day. And it wasn't for the whole family. I had to eat my 3 chickens a day. My sister had to do hers, you know. And this, I mean, the life in Australia, when we go there, there was this great culture shock. And you know, in our refugee camp, this way we used to eat meat on Christmas Day only. And here we are in Australia feeling like we are swimming in a chocolate river. You know, so it was absolutely mind-blowing. So apart from that, by the way, I'm an inspiration and motivation speaking, so I'm kind of, I've been doing this for quite long. And in Australia, my life in Australia, Australia, I have done my studies, natangwe piga tulishikayo when I was doing ESL, English as a second language. And then I started year 7, and in 2011, narahijeje my high school, nilimana ndo scholarship yo kwiga University International Business. Nice. So thank you. On the other side, I'm a musician. I'm a rapper guy. I might spit some bars, you know. So for quite long, and I'm the first Burundian who've done TEDx talk. Power of education. So I've achieved a lot in Australia. I have also, in 2016, I was named the Young Achiever of the Year in Victoria, which was great. And also I was the president of the Burundian community for 4 years. So I sort of got around on how to deal with my friends. So, I'm so sorry. I'm gonna try and focus. I'm not sure if I'm eating most of your time. I'm sorry. So I'm going to talk about what I think why I'm here. Kuko natewe iteka abagenzi kutumirwa kuva mu gihugu bagumye baduhenda ngo nicambere gikenye, kuva mu gihugu bagumye baduhenda ngo nicambere gikize. Urumva neza ko urumva ko bidasanzwe. So the reason why I'm here, I guess it's relevant bikorwa nkora. Ndafise ishyirahamwe ryitwa Come and See Burundi. Rero kubera ibyo bya motivation and inspiration speaking here, mu 2012 nagize amahirwe yo kuza serukiye Action Aid mu Burundi, and then Action Aid kirantembereza Burundi bwose, niho nabona ko dufise paradizo tutazi ko turi mu paradizo. Niho nabona ko bagenzi ukuri wa mugani wambaye ikireze ntamenya yuko kirera tuwigize kure kuko Imana yaraduhezaga iki gihugu. Ndibuka mu minsi heze hari abadubayi bavuga ngo batwihere Dubai nabo bitwara Burundi. Urabyumva? Rero muri icyo gihe ndatembera niho muri telefone yanjye natangiye kwandikamo Come and See Burundi. Mugabo nababwiye ngava mu muryango abiwacu ntibize nta bakomeye barimo. Rero icyo gihe nagerageza kuraba ukuntu notangura the company bikagorana because I was in Australia. Then I couldn't find anybody who I could trust. Niho rero muri mu 2016 nagize amahirwe yo kuronka inkuru y'Imana isubira inyuma mu story. Mu 2015 nigeze kujya kugira performance mu gihugu cyitwa Istimo. Nakigwa n'umukuru w'igihugu aho. It was huge. Nararyohewe cyane rero. Hanyuma ndibuka novuga ati uhoraho niwe yampaye yerekwa. Ndavuga ati sinza kuririmba ntabonye ibendera ry'Uburundi ry'ugico. Icyo gihe narabisabye kandi ari ndarifise kuko urumva nari president wa community nari nagitwaje.
barariduza hacajamo rero igishika cyo kuvuga ati niba uri kuragira aya mateka wandika amateka muri bihugu bindi, what are you doing for your country? There was that calling, really that called me, God asking me, what exactly are you doing for your country? If you are making history within these other nations, what are you doing for your country? So that was when the question clicked in. Rero ico gihe mvuye muri ico gihugu kugira iyo tour canja mu Burundi, cyampora rero n'abandi bagende dusanga ibyiyumviro, ndababwira umugambi wa CSB barayumvira, tuca turatangura turandikisha iryo shyirahamwe Kamenzi Burundi, CSB Kamenzi Burundi. Hanyuma kubera b'abarundi nari perezida wabo muri Australia, ndababwiza ukuri bagenzi, twe twaricara tukamara amasaha, tukamara ijoro ryose turiko turakritika Burundi, tunywa turyoherwa turumva mbe none ujya mu ministre n'umusuma ujya n'iki cyendagira mvuga ati guys, ni ryari tuzoreka kuza turatunganiruke hanyuma tubinyishu z'ibyo bibazo. I think my main message today I want to establish to you guys, don't make a change, but be the change. Ico gihe ndavuga ati tureke gutungana intoki, tugende tubikora. Rero babandi twari kumwe nababwiye ati umugambi nguyu. Rero abanyumva banyumve, abatanyumva nta kibazo. Ico gihe ndibuka vraiment ko umutahu umwe wari 6,500,000. Rero cyanegeranya abashika nko kuri 10 bari muri Australia, bamwe twari kumwe, and I don't think sinibaza ko babonamwe amafaranga nta na gatoya, gusa ni ya vision barabona ati umuntu arashobora gushika kuri birebire, baranshigikira turatangura Kamenzi Burundi. Rero ikiheraho rero muri Kamenzi Burundi tumaze gukora byinshi, twarakoze ama trade fair atandukanye, nagize n'amahigwe yo kujyana na nyakubahwa adeje wa BHB Mr. François muri Netherlands, ariwe yanshigikiye, turajyana muri Netherlands mvuye muri Australia mu nzira yo kugira turabe imigambi yo guteza imbere igihugu. Tumaze gukora byinshi. Rero nashaka ngaruke cyane umugambi nibaza ko munzi ko wese wa CSB Village. Uwo mugambi ndibuka hari mu 2017 niho nari mpagazana yitwa kuri Cafe Guma, hanyuma ndaraba igisagara ndabona neza ko gikeneye kubakwa, ndabibona neza, ndavuga ati this is the time. Rero guhera ico gihe cyantangura rero kwibuka uwo mugambi. Ndibuka ubwa mbere twaragerageje gusaba slipe ko twubaka Bujumbura, iradupropose ibibanza bitandukanye biranka, cyane rero ngira amahirwe hari ukuntu nashitse Igitega hano yitwizege urbanisme, turakorana iranyereka ikibanza, turagira ama etude, mugabo aho hantu kugeza isana naho humbeye amafaranga agera miliyoni 100, kuko ico gihe baratwandikiye baratubwira ati byose ni sawa, turakora umunota wa nyuma baca bavuga baratwimura uruhusha, minisitiri aratwimura uruhusha. Ico gihe biragorana gose, hanyuma baca batangura kuvuga ngo Fabrice n'umusuma, baranyandukira baravuze jewe, barageza aho bavuga ngo wabazungu ngo muri Australia baguhaye amahera ngo barihe. Ibyo byose biravugwa, mugaje nkabwira ati guys, we don't need money from outside, dufise amafaranga, turashobora kubikora. They did not believe me. Ndibuka vraiment ambassadeur Jean General mugiye, my friend Yodone hariya twarabivugana gose, abo n'abantu twaganira mu mugambi bakambwira ati you will get to it. Mugabe yeshi vraiment ndacika intege cyane. Ico gihe rero biragorana. Now rero umugambi bigoranye, bicabira ngombwa rero ko twaragize amasezerano n'iyi banki ya BHB yitwa Fondora Vita, iba rero ifise ikibanza yari muri Mirware
icyo gihe canavyibuka ko bagifise camugana n'uburongozi bwa BHB bacavuga ati ko bigoranye Gitega yego ngo dutangure muri miriwari tuca tubija muri miriwari rero baca baranatubwira ati kugira tubone ko muri seriye banza mukora amabarabara tuca rero turiyungunganya turegeranya aba investisseurs bacu turakora amabarabara barabona ko turi seriye hanyuma projet iratangura tutangura kubaka amazu abiri ya example yo kwerekana display house hanyuma biragenda neza mugabo nibaza ko na BHB yaradautinga gose yuko ayo mazu azoronka abakiriya ariko jewe nzi amafaranga ba diaspora barungika bakibwa cyane cyane mu kubaka amazu nababwira ati mwebwe reka dutangure gusa muzaba murabyiboneye inzu ya VIP kugurwa 500 miliyoni inzu ya VIP kugurwa 340 inzu ya standard kugurwa 300 tutugura umugambi inyuma y'ukwezi kumwe ayo mazu yose yari yamaze gufata ibice 90 kujana n'aba diaspora ivyo byose rero kabaye akaryo ko kwerekana wowe ya capable ico gihe rero project turayikora mugabo ntazibana zidakoma n'amahembe vraiment ngira sinoreka kubivuga kubera benshi bagiye barabibaza hari n'abagumye babibaza nababwira ati rindira harabaye ingorane idasanzwe hagati ya jewe n'uburongozi bwari buhari bwa BHB ico gihe si uburongozi buhari uburongozi bwari buhari harabaye igihe vraiment nibaza ko sinzi uko byagenze gusa projet narahatswe kuyibura mu kanya gato cyane kugeza aho baje harageze igihe banki ya BHB iraza kunsohora ku bintu nakoreye kuva icyo gihe cyose nkitangura gukora nababwira ati guys vraiment ndadugije ukuboko ati nimunyikire ngaha projet nakore n'investishe mu igihe cyanze cyose I cannot give it up haraba dispute mbi cyane kugeza yaho basohoye n'abakozi banje baca baranahagarika n'amasezerano ya twagiraniye iryo joro nyene barahagarika biraheze wewe ibyawe nacu biraheze muganda babwire igihugu kirafise umuvyeyi ntabeshi igihugu cyacu cy'i Burundi Mr. Bodwe bandanye oya reka tubivuge Mr. Bodwe zabibone ko ari kuramubwira ngo sindabivuga mbiriza Mr. Bodwe sindiko ndabavuga icyo nariko ndavuga igihugu cyacu kirafise umuvyeyi mumufashe mwese dukomere amashi mumubwire uwo munsi banki iza kunsohora bukeye nabo ntibamenye uko yashitse ku kibanza yanguye mu menyo y'intambwe kuko Imana aranyereka urukundo akunda aba diaspora mugende murabe kuri YouTube yavuze ati ntimufata umuntu ariko arakundisha abana b'igihugu ariko aratuma bagaruka ku investisi wabo ngo mu mugwanyu none bagenzi ntibiri kuri YouTube nimubyibarana murabiraba none ndeke kubivuga ndababwira nukuri sugwabo nanga banki ya BHB Budwe nukuri ko Imana sugwabo ndabanke no mugabo history needs to be told this is the only way igihugu cyacu cy'u Burundi nimba dushaka kucyubaka tuvuge amahano yose yabaye reka mvuge gatoya reka mvuge gatoya hari igihugu cyitwa Israeli
murakizi yego Isirayeli yaciye mu bibazo bikomeye cyane. Holocaust yabaye ku Bayahudi niyo yabagize strong. They are the most one of the powerful countries in the world. Ibibazo Burundi bwaciyemo mu 2022, ibibazo Burundi byaciyemo mu 1993 bitubera amabuye yo kugira duteze imbere igihugu cyacu. Nabo barangwanije nta rwanko ruhari nawo nono mugabo aha hari abarundi bari ngaha bandusha ubwenge benshi bikeneye bumve izo ngorane nagize kugira bateze imbere igihugu cy'Uburundi. Rero mu majambo make ukuri kw'Imana ndarahiye ndugije ukuboko BHB turiko turakorana neza. Kuko ubu BHB ifise uburongozi bushasha mu mpera-mashi ADG wa BHB. Nimvyeyi ADG ibi ndabivuze kuko ADG wa BHB umuvyeyi rero nkuko nababwiye yuko ibanki ya BHB n'ayandi mabanki turiko turakorana neza cyane cyane BHB nashatse kubivuga uko murantunga mugabo burya nababwiye vraiment jewe muri belief fise muri belief fise ushaka gukira indwara rero nari navuze yuko hari agaseke novuga ati naje ndabatekereye ndafise projet iri ngaha projet igiye kuba nka CSB village. Unfortunately muri CSB village amazu yose yaraheze nkuko twagiye turabibabwira, ariko iyi projet ni projet nk'akataraboneka mu Burundi. Ni projet izoba yubatswe munsi ya presidence ahantu batazira ku mashurwe. Izoba ari gated community irimo ama building ageretse inshuro zitandatu atatu. Building imwe izoba igizwe na apartment iri kuri metero 16 n'ibice bitanu ku metero 11, igizwe n'ibyumba bitatu, ubwogero buri mu byumba bitatu, balcony zine, living room imwe, kitchen zibiri, housemaid inzu y'umuyaya imwe, ibiro 1, food store 1. Iyo village izoba igizwe n'iyo miturirwa itatu, izoba igizwe na gate n'uruzitiro rumwe kujya mwabonye CSB village. Hazoba harimo amakaburimbo inside, hazoba harimo lift idugana abantu aho baba, hazoba harimo generator, hazoba harimo aho abana bakinira na parke, hazoba harimo farumasi, hazoba harimo aho imiduga iparkinga, hazoba harimo water reserve, hazoba harimo entry and exit security checkpoint, hazoba harimo security camera all around the fence. Ni gated community shaka kwizoba iri large. Rero nkuko nabwiye apartment imwe ziri affordable ni 1,250,000 gusa.
iyi nyubakwa ifise option zitandukanye nyinshi mushobora kuyironkamo. Option ya mbere niyo mushobora kwitura banki ya BHB ikabaha ingurane, nico gituma iri ngaha kugira ibarose ingurane. Amatodo y'intere bayababwiye. Hariho rero n'iyindi twateguye yo twita 18-month payment plan. Payment plan ya 18 month yoyo igufasha gusevinga miliyoni 129 z'amarundi. Ati hawe aha ni mu gihugu uba utarinze guca muri banki, kuko icyo dusaba nibaza duhurije ko na BHB down payment ni 10%, 25 million. Iyo niyo reservation ushaka kuyireservinga, you pay that 25 million. Ubu nyene ndabigiye officially open here, so you pay a down payment of 25 million. The remaining 225 million, you will have 18 months to pay that in 6 installments. Each installment is 35 million Burundian money. And when you use that way, as I said, the interest that you will get to the bank, you will give that to the bank, which is equivalent to 129 million, you will save it. So, or you could have the first installment and the second, and then go to the bank later. So, if you just rero ibintu bishobora gukoresha mu guteza imbere igihugu cyacu. Rero sinzi ko mu mpamvu ego aka message kanyuma urarunga. Apartment zizoba ari 6. Wese muzokwiga. Mwumva ngati yandikishije nkuko nababwiye. Mwumva zizoba zibaye soza kwisho muri iyi ndwi zirashobora kuba zibaye soza tubatanguye kuzifata. So mwiyandikishe tangira ngaha tungaha mwiyandikishe bro. Rero ikintu nashaka kuvuga ni cyuko abadiaspora turashoboye. Abadiaspora turashoboye. Ejo nagize amahirwe nari natumiwe New York, nababwiye ati twigisha abana bacu akaranga, twigisha abana bacu gukunda igihugu, twigisha abana bacu igihugu icarico. Ndababwiza ukuri nta wundi azubaka Burundi muri Dubai muri Amerika usibye wewe ngaha. None kugira umbwire umwana wa hariya mu Camugani Ngozi arazi Empire State, habyazi arazi cheni kinuriyo ntayazi, ariko mwebwe ndazi ko tumaze igihe kinini ngaha. Now we work in corporate companies. Ibibazo ndabwiza ukuri, ingorane zose mwabona mu Burundi zo kuvuga ati there is insecurity zaraheze. Mu Burundi urishira ukizana. Jewe, I'm offering you guys, if you need a consultancy, if you need any assistance, I'm here to assist you. Uburundi hageze yaho ari twebwe to making a change. Ndabizi ukuri Uburundi bwagize novuga ati Africa. Jewe abantu bakunda kunyespira niba ndabivuze neza. Rwagasore, Patrice Lumumba, Kwamenkuru, none ko batwitangiye tukaba turyohewe ngaha. Why not us? That's the big question we should ask. Akantu kanyuma nshaka kubabwira, muzo ndazi ko muri abakristo mwese twese turemera Imana, right? Imana iremye isi, yararemye isi ikivuga ati it's very good. Aho nibaza ko ni heza. None Uburundi, is it very good? Is it very good? Okay, if you think it is good, mugabo nimba uzi ko hari amabarabara akiri ibinogo twe dushobora kuja kuzibira, nimba uzi ko hari abana barara batariye bishobora kugaburira, nimba uzi ko twicaranye ubwenge twarahuye ngaha bishobora kujyana iwacu. Let's go and make Burundi very good. Murakoze cyane.